muri iyi ndwi batanguje guhamagarira ivyerekeye gusaba leta y'u Rwanda kugirira impuhwe ikarekura Paul Rusesabagina. Uyu mugabo aherutse gukatirwa umunyororo w'imyaka 25 na sentare yungururizwamwo imanza y'u Rwanda kubera icaha cyo kuba mu mugwi w'iterabwoba. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, abanza kumubaza uko ico gikorwa cyo guhamagarira ifungurwa rya se wiwe catanguye. Ubukangurambaga bwatangiye this week. Hari abantu benshi bicaye kuri panel. Iyo panel harimo Don Cheadle wakinye papa muri Hotel Rwanda, harimo na Terry George producer wa Hotel Rwanda, n'abandi bo muri organisation za Freedom House, organisation ikomeye iri muri Amerika yakoze rapport yerekana ukuntu leta y'u Rwanda ijya kugirira nabi no gutera ubwoba abantu ahariho hose bari ku isi. Harimo na fondation yitwa la Fondation Lantos yahaye umudari papa kandi ifasha mu kushakisha yuko arekurwa. Harimo na Kennedy, la famille ya Kennedy izwi cyane ku isi yose kubera l'oncle yarari president wa Amerika. Rero bose barahagurutse bavuga ukuntu Hotel Rwanda yabaye produit, ukuntu leta y'u Rwanda yanafashije gukora Hotel Rwanda mu gufilma, mu gutanga indege kugira ngo bashobore kuyikora no kuyizana kuri ekran y'abantu bose. Noneho ibyo biza guhinduka ari uko papa yatangiye kuvugira abantu igihe papa yatangiye kwerekana akarengane ko abantu mu Rwanda basufra. Rero baraje hamwe basaba yuko papa arekurwa, bambara na t-shirt yanditseho Free Rusesabagina, basaba yuko arekurwa. Batangiye basaba yuko abantu benshi baza muri iyo kampanye yo kusaba ngo azatahe. Turavuga kuri abo bantu b'ibirangirire nyine n'ubundi bakinnye muri iyo filime, ariko urebye iki gikorwa cyitabiriwe n'abantu bangahe? Umuntu yavuga ko kigizwe n'abantu bangahe kugeza ubu? Abantu benshi baje kubikurikira mu cyumweru, ariko kuba byarasohotse abandi benshi batangiye gukurikira, kandi niyo mpamvu twabitangiye kugira ngo abantu bamenye ibyo papa arimo arasufra, akarengane afite, n'ukuntu ibintu byose byamubaye kuva bamushimuta, bamukorera iyicarubozo, bamushyira no mu rubanza rutagombaga kuba. Rero bakaba basaba yuko abantu bose ku isi baza bakafasha muri liberation ye. Ni ukuvuga rero ko ni igikorwa kitabaye ngo kirangire, ni igikorwa kigikomeza? Ni igikorwa kikomeza kandi kizakomeza gikure. Hari abandi benshi tuzi barimo baraza basaba ukuntu bashobora gufasha, ukuntu bashobora kugeza message nabo kuri President Kagame, nawe bamusaba ngo nawe arebe mu mutima we arekure papa wacu. Abantu benshi basaba yuko kugira ngo intérêt z'ibihugu zikorana n'u Rwanda bashobore gukomeza gukorana, basaba yuko bamurekura ibintu bakanatangira ku respecta uburenganzira bwa muntu, bakabiha priority, kuko izo ni principe abantu bose ku isi bemera kandi bashaka kwava. Rero mu kwerekana yuko nabo bemera izo principles, bagombye kurekura papa. Wowe nk'umukobwa wa Paul Rusesabagina, iki gikorwa cyo kumuvugira gitangijwe n'aba bantu b'ibirangirire ugifite n'icyizere kingana iki? Gifitemo icyizere cyinshi, kandi nayo nigizenta icyizere biko ararengana, kandi abantu benshi barabibona, abanyarwanda benshi barabibona. Twasabye yuko abantu benshi bakomeza kumusengera kuko nagameze neza, ariko tuzi yuko iyo abantu baje hamwe bagafatana bakahaguruka kugira ngo bavugire abarengana, ibintu birahinduka. Rero niyo liste yacu, nibyo tuzagerageza gukora, gukomeza gukangura abantu ngo babone ibintu birimo biraba, ku buryo twese iyo tuje hamwe tugafatanya tugashyira effort zacu hamwe, niho ibintu bishobora guhinduka. Rero icyizere mfite nuko bakazataha bazamurekura, kuko twese twaje hamwe tukavugira abarengana. Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, reka ngushimire cyane kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuri twe. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Mubandanya gutega amatwi rero Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu ntara ya Mwaro mu Burundi abana bahiba ishure biyongera ku murindi udasanzwe uko umwaka utashe. Mu nama yakoranije abari mu gisata c'indero mu ntwaro abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara bapfunditse ko umwe wese yokora icajejwe kugira ico gisata c'indero kinagugwe. Iyi ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turashikizwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Abana baheba ishure muri iyo ntara ya Mwaro nabo mu buyobozi bw'indero mu makomine yose agize iyo ntara ya Mwaro, ubukene mu miryango, ubugaba bw'abana bonyene bihebesha ishure, abavyeyi bakuza abana mu ishure, abana b'abakobwa batwara inda bakiri mu ntebe y'ishure, biri muri bimwe bituma abana bata amashure. Umwe mu bayobozi ku ishure ryo muri iyo ntara ya Mwaro abona ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa guhagurukirwa mu maguru masha. Cyambere kandi kinadukora ku mutima cyane ni igitigiri cy'abaheba amashure, ariko nuko rimwe usanga na twebwe abayobozi tubifisemo uruhara. Muti tubigiramo uruhara gute? Nuko hari igihe dushobora kumva yuko hari umwana ashaka guheba mugabo ugasanga tubifashe minenegwe, ko abavyeyi benshi usanga bacagomba yuko abana baguma muhira kugira ngo bafashe mu bikorwa vyo muhira. Umuyobozi ajejwe indero muri iyo ntara ya Mwaro aremeza ko hari ikibazo c'abana baheba ishure ku bwishi. Hambavu rero y'ubukene mu miryango, avuga ko igisata c'indero muri rusangi kigeze aho umwasi ashaka. Amashure menshi ntagira ibitabo by'abanyeshure, eka mbere hari naho usanga amashure adafise n'igitabo c'umwigisha, aho vyitwa naho ko bikigendeka ibitabo by'abigisha bimaze imyaka 10 canke irenga bikaba byaratabaguritse. Ikindi kibazo gikomeye kivugwa muri ubwo buyobozi bw'indero nikijanye n'ikena ry'abigisha, kuko abaronka ubuza handi canke abaheba akazi badasubirizwa. Hakaba kandi n'ikena ry'intebe. Ico kibazo rero c'ibura ry'intebe akaba ari inkoramutima, kuko hari amashuri amwe arimwo abanyeshuri bagera kuri 60, 70 bicara hasi, nk'uko bivugwa n'uwo muyobozi w'indero muri iyo ntara ya Mwaro nyene. Abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara ya Mwaro bakaba batanze iciyumviro c'uko ibibazo bito bitorinda gushikanwa kure, ahubwo abavyeyi n'imvukira bogerageza kuja hamwe bakiyungunganya mu kugura izo ntebe. Iciyumviro kitakigwa neza na bamwe mu bavyeyi bamenyesha ko ataburyo bafise bwo kugura intebe. Musanzwe intebe uvuye kuri marché igurwa 50. Dufate yuko ari etablissement ikeneye intebe 40 ziyongera kuzahahora, urumva ko ari miliyoni 2. Muri babavyeyi dusangiye kurera abo ku mitumba kwanduza miliyoni 2, murumva ko ari nk'agacamutwe. Kubijanye rero nabo bana bariko baheba ishure ku bwinshi, abarezi babona ko abajejwe intwaro bokurikirana ico kibazo gushika ku mutumba, bakamenya igitigiri c'abana baheba ishure, basanze ari ubugaba ibihano bigafatwa kugira ngo iyo ngeso ituzwe burundu. Saneri nagene adufashe kubahimiriza, mugihe umuvyeyi ahanwe, mugihe ku mwana uwo mwana nawe nyene ahetse afatirwa ingingo. Umushinga amateka yatowe muri iyo ntara ya Mwaro asaba abafise uburyo bavuka muri iyo ntara ko boshigikira imiryango ikenye kugira abana bashobore kwiga. Hamwe tworimira ngo tuzofashwa ntaho twoshika, hamwe naho nyene twokwiyumvira ku kibazo cyo gufashwa ntaho twoshika. Ico gituma leta yafashe ingingo yo kudushira mu makoperative tujamwo kugira tufashanize mu makoperative, uwufise aduze udafise na wa mukene ashobore kuronka aciye muri koperative. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Denise Ndadaye asanzwe nawe nyene ari imvukira y'intara ya Mwaro, asaba umwe wese mu vyajejwe gukora ibishoboka byose kugira igisata c'indero kinagugwe muri iyo ntara ya Mwaro, maze kanovera mu ndero kagarukanwe nk'uko vyahora. Twasanze koko ibibazo bihari mu gisata c'indero, nimwakurikiza impanuro mwagiye murahabwa, nta kibuza yuko uzosanga igisata c'indero mu ntara ya Mwaro cifashe neza, tukaronka ca kibanza ca mbere kikatwegukira. Abana bahevye ishure mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 mu ntara ya Mwaro barenga 3,000. Mu gihugu cose naho abana bahevye ishure mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 bangana n'ibihumbi 216 n'amajana 599 nkuko biri mu cigwa cakozwe n'ikigo gikingira agateka k'umwana Sojepaye. Muri bo ibihumbi 199 n'amajana 737 nabo
mw'ishure shingiro 16,862 n'abinyuma y'ishure shingiro. Ico kigo cihaye ihangiro ryo gukingira agateka k'umwana casavye leta kwibicishije mu bushikiranganji bw'indero hokorwa amatohoza yimbitse maze leta ikamenya igituma abana baheba ishure ku bwinshi. Kubw'ico kigo nyene ayo matohoza yo kwisunga uturere abana bamukamwo mu ntumbero yo gutora umuturama.